hari ahantu hetse maze kugenda usa iyi table nyene niyo yonyene usanga ko amazi honyene kandi n'ubu murabona hari abatarose mwagize nkunzi na mwebwe okay ariko ni Maeri takunyite Kiramu kuva mu Nyishu Media banje gukengurukira babene wacu rebo kwa mapesa kwera ndabona ko bakora ibikorwa bitoroshe na bene wacu baruguru ndabona barimwo ivyo navyo bikora bake rero bavuga ati yuteye ibuye mu bibwi kiroshe rico kiba cafashwe mwavuze byinshi ariko ndaza kubaza kuri bimwe reka mbanze ndabakeze kuba mwarateye intambwe mukaja mu bindi bihugu kumbure gukinirayo iyo ni intambwe ikomeye cyane okay mwavuze rero ati aba promoter bo mu Burundi canke aba journaliste n'abanditsi b'inyamakuru rimwe ntibabafasha bantu b'Imana turabarundi twavukiye mu Burundi ngahi wacu turazi neza yuko ikintu cyo kuvuga kwizerana hagati yacu ntikirimo nimba ari umugenzi ufise munini nya wemera so muvukana mu ndimwe numubanyi wanashima mutavukana mu ntarimwe rero kuba waragiye rero hanze bakagufata neza kumbure ivyo turabimenyeye mu Burundi nta gitangaza dufise ni nkuko nabo baje mbere bagende bararadutuka ti mu Burundi abajournaliste baho bafise umutima mwiza mu Rwanda none ntibatuvutse ti dufise umutima mwiza ti bobo umutima mwiza wabo waraba expire rero ico ni kimwe ariko kuba aba promoter rimwe canke abanditsi b'imyamakuru nabone muraze muraraba ni mwebwe umuntu ashobora kwandikira aho sivuze mwebwe gusa mvuze abantu bose mukira amareresi canke umusani runaka abona ko ari hejuru niwe wenyine ushobora kwandikira kuri WhatsApp yiwe umuramutsa akazo iyi message yawe akazoyicako n'abantu igihumbi bakazomwandikira atarakwishura okay ico ni kimwe ni mwebwe umuntu ashobora kugusaba ikiganiro ntumyishure neza ngo umutomore ukamubwira ngo brother ngo mwiyi minsi ngo sindiko ndatanga ibiganiro none uwo muntu uzoguma umwirukinya umuhiga kwiki hariho na bamwe rero bisha bisaba yuko waja kuvyiha ugasanga babyihaye nabi bakoresheje no kutagira indero okay cyo ni kimwe aho sindiko ndabaza niko ndagerageza kwigovyora kuko mwavuze ati twiyebwe ntituriko turakoresha umutima w'urukundo okay ireresi zanyu iyo muzikinye uyu munsi ndashimye cyane mwaturondeje bandondeye sibari banzi sinzi nimero yanje yo wayikuye noco gituma navuze ati reka niruke ndashike vraiment nukuri ntanzo ya musavye yahiye ariko ku munsi muba muri kuri shoot kuri te hari wigiye muhora muhamagara aba journalist ati ngo murabe ko turi kuri tele murabe ibikorwa ko tubitangwe rega promotion y'ikintu runaka ihere kivu umwana amaze gutegwa inda uwo munsi nyene kwa muganga ati ku kwezi uko gutasha uzozuraza tuguhuru cancu none namwe mugiko murategura ko mwagiye hanze ari mu journaliste mwavuze ati basi n'imiburi yiburu umwe medi yimwe ati muze tugende tujanye twebwe tugiye hariya tugende basi muzoze muracisha ko ikibiriraho muvuga ati mapesa media nko kari mapesa nyene yitandukanye n'abandi bantu okay uko kwa rugusaba reka nsabe rero nubwo mutotwara jewe hanyuma muze murabe basi umuntu muvuga ati ingowe tugende tujanye iyi TV basi tuvume tugiranira amasezerano ya kontra tuvuga ati ingo tugende tujanye hamwe abasigaye mu Burundi bazoza barabona apana bijya byo ku mastati ngo nakango twa no bazo barabona live nimba ari kiganiro tuvuze ati tugiye nimba ari ubira je naho nzi babona ati uyu munsi mapesa media irikikorera ubira mugihe takwabona aba iwacu mugiyeyo tukamenya ati uyu munsi mapesa arikakorera hariya iyo sinema yayizoreka kumva gute bayibonye hakiri kare ico kintu rero ikintu cyo kuba bana kigunu turacagefise mu Burundi abo hanze nimba baza umusare runaka avuye aje ku kibuga c'indege bakamuzanira ama micro ashabanza gahagarara akabumviriza ariko mwebwe muzana bodyguard imwe ngahindi ngaha bagenda wewe none nzozana micro gute nkubaza ico nifuza gute twebwe amakuru turonka nayo y'ikibiriraho muba muvuye hanze muraza kuri airport ubwo nyene ucururuka protocol hanyene
nta n'umwanya muduha nubwo uzubaza none bimeze ko usahagurika none uzobaza iki none uwo muntu yagufashe nabi uzosufata filime y'ugenda promoting ntuzotorana kava ngo ugiye vawe kubera iki nawe natuzohakuye none umuntu agufate nk'imbwa nje agufate nk'imbwa hamuzogirana okay reka tugaruke no muri lancement officiel ngaha nyene mwe ndabashimiye cyane mwaduhaye n'amazi abandi je hari ahantu hetse maze kugenda usa itapre nyene niyo yonyene usanga ko amazi honyene kandi n'ubu murabona hari abatarose mwagize nkunzi na mwebwe okay ariko naco nuko rero bimeze rero tuzoze turaraba okay ico cyambere cyo kuba mwaragiye gukirira mu bihugu byo hanze iyo ni intambwe ya mbere nshimye ntiduse tuvuga ngaha haye na twebwe abakinyi b'amarerese mu Burundi twese dufise amadefo nta numwe adafise defo ikosa rero nitwavuga ngo ringaha cyahirira ngaha okay turacyari ku ma TV uyu munsi twe mwaduhamagaye kuko twavuye mu ma TV musanzwe muzi ariko hari ama TV hari hasi yandagaswe aje kugusaba ikiganiro akaza ati none uwo mpikiganiro wowe ngo kwanza ngo natumikia wapi ngo jewe ngo ubwo TV ngo bwo ngaho bwasamye ngo budafise n'aba followers amajana 2 ngo sino bukorera none wewe kubera iki adashaka kuduga erega nawe twebwe tuba dushaka kubadugirako uyu munsi mpaye ikiganiro gusa uyu mukobwa yaranyemereye ikiganiro ndamushimiye cyane rero yarakinyemereye narakimusabye yarakinyemereye rero vraiment ngiye mbona sinari nza hakorera gusa biranyetse yuko mwebwe ahubwo ngiye ndababona umuntu atacafise ni wavyimba nk'inkoko ibundikiriye ubuswi itamenya yuko woyitera umugeri kagwa nk'ahari rero mwebwe cyukuntu ndababonye vraiment ahubwo abanditsi b'ibinyamakuru mugende neza iyi filime muyipromoting mbe mwavuze ni ryari kuwa gatatu rero mwese mugende nimba muvuga vuba nimba mugira nti mubivuge kubera adufashe neza baduhaye amazi biratangaje baduhaye amazi kandi ndazi kandi umuntu atanga icafise umuntu ataguhaye isosi ntaguha inyama rero icyo nico nariko ndashima ahanini je nta bibazo nariko ndavuga nariko ndashima dukeburana rero abarundi turacafise ka kantu ko guta ikosa kwa naka natwe tutabanje kwiraba uyu munsi mutama we uri ngaho uricaye ngaha hariho abantu basima gushira amafaranga menshi hanze kandi ni wacu hariho abantu bari kuyashiraho mwavuze ati ino mu Burundi burya baratwankiye tugende neza hariho umuntu n'ubu umuhamagaye ati ingo nkinire sinema kandi afise impano yova hariya mbega yemwe yova hariya kumubone n'amaguru agashika ngaha azi kwaje gukina kandi agasubira inyuma n'amaguru abinezererewe ariko mwe namwe mushamushima yuko ujyaye gakaza n'amaguru ugasusanga hariho undi ava ngaha mama wanje ngo nuka hitinze ugasufa ukamuhasamire hari wavuye hariya n'amaguru yasubiyeyo n'ayandi urumva harimo n'akantu k'akarenganyo rero tuzozi turaba hariho n'abandi bantu usanga babahora amasura akaza ati none ati nashaka muzomfashe nkine filime jewe ndafise impano ukabura ngo mani ngo ujya no kumukinisha ngo nijya sura kandi hari hose neza abaplanto hajya umukinisha hari hose neza abaplanto umukinisha none okay tugende neza example typique kandi ibonekeza uyu uko yambaye uko n'uyu mu mama n'uyu urabona n'abadareka dufata batatu uyu n'uyu wobaha nimwe tugende neza kuvuga uwafise sene yiwe uyu kumubwira ko akora muri presidence nta kibazo ariko uyu ucomubwira ko ari umuntu aza guteramisha ngira president rero umva tuze turaraba ntituzoze turatana kw'imyikomo ahubwo ikibazo dufise natwebwe abajournaliste ngaha je nk'ubu nk'aba bose duhuriye ngaha nabo narinzi natwebwe turafise akantu ko kwigungirako umuntu akaza kugusaba ikiganiro ukabanza kumubaza ngo mbego kizonka amavyuza ngahe tuvugano dusemeshe ukweri ni hari umuntu aza kugusaba ikiganiro gashomubaza ngo muri club wanyu ngo bimeze gute ugasushima kuza kumwandika ko inkuru mbi kugirize gukurikiranwa kubera ko ntasigise yarafise ariko nka wewe nzi wagiye hanze ndavuga ati wewe uraza kumfasha parataje baraza kubona ikiganiro cyawe nta ngombwa yo kwirirwa ndagira titre mbi oya rero abanyamakuru natwe twihanure aho rero no kuvugira ahabona okay yarema yerekiramvuge rero sindabarambiye ndabashimiye cyane kuba mwadukoranije hamireresi yanyu tugiye kubipromoting ariko ndabibutsa yuko inda igifise mu gasamo ni hikingirwa hakiri kare none nk'ubu ciumbwira ngo akira nikimani ngo parataje naho ndabayi haba bagenzi nyene dusangano ariko niba hari abantu badukurikira kuri TV online yacu
baragiye barabona ibikorwa byanyega bagenda bamenyera niko bavuga ati iyi filime turirindiranye igishika fuma mfata ifo imwe mushitse ahantu erega hari abantu bamenyereye aha mu gisagara babonye ifoto muri hari ya ruguru mwambaye ibi bikwemu ne nk'uyu mukobwa bamwambitse ibikwemu ari ruguru boreka kumuvuga bakareka kuraba ikiganiro ciwe bashavuga ati yo sinema twirinde igishika rero reka sindabarambire murakoze murakagira ivyo mutanga n'ivyo musigarana mugira ivyona n'ivyonona mukora ibirama mukora ibije imbere nabonye harimo n'abantu batumva ikirundi natoa heshima siyinzi nashukuru sana nashukuru ndabakengurukiye cyane murakoze nk'uko uwo muri iyi shume rya Beyadi yari uyo nk'uko yabivuze reka twizere neza yuko ikigega tuyigumane soka tuyigumane ivyo bizogenda neza reka nshimire kandi abavyeyi bashoboye kuza kudushigikira n'ejo tukabahamagarira muzotere ko mwatwitabye kandi kuko mutari gutwoha nimwe muduha ingufu nimwe mutuma dukora bino bintu nimwe mutuma tugira icyo twimarira ndibaza murabitahura